Mazina yanje sanzwe nitwa Ndayisenga Faustin, nkaba ndi umufundi umunyeshure mufundi yigishwa n'abo bashinwa, nkaba nsanzwe nkorera muri secteur ya Rukaramu, amakoperative abiri nsanzwe nkurikirana, nsanzwe afise uburinganire bw'ihegitari 70. Hanyuma kuri uno munsi rero turahejeje kuronka ibyo no kwita nk'impamyabushobozi canke certificat zerekana uburyo twitwayemo neza ku bikorwa, twashoboye gutahura inyigisho baduhaye, tukanafasha kandi n'abarimyi nabo kuzikurikiza. Imbere yuko tuza hano mu kigo, novuga yuko nta bumenyi bwinshi twa dufise ku bijanye n'igiterwa c'umuceri, ariko tumaze gushika no mu kino kigo twararonkejwe inyigisho. Hanyuma izo nyigisho tuzironkeje duheza tuja kuzishira mu ngiro mu mirima, mu barimyi turabigisha aho dusanzwe dukurikirana ivyo bikorwa muri secteur ya Rukaramu. Hama dusanga nabo rero ico gihe twasanze basanzwe bafise uko bari batunganya imirima yabo, novuga bidashemeye cyane. Turaheza rero tubigisha ubwo buhinga bwo kurima kijambere. Muri ico gihe rero twasanze umwimbo ntiwari kirenga, barashobora kwimbura hagati y'itoni 4 na 5 ku hegitari, kandi bo barabikenguruka cyane bakabona ko ari sawa. Mugabo rero tumaze kubigisha bagakurikirana inyigisho, twabakurikirana mu mirima ku munsi, tumaze kwimbura barashimye cyane gose, nakwe turashima kuko twahavuye dushika ku mwimbo ngana n'itoni 10 ku hegitari. Murumva yuko hashoboye kuba hanovwa ugwije kabiri ku mwimbo bahora baronka. Ivyo rero natwe byatumye natwe twishima, turyoherwa, twavuga ati kumbura abo twigishije bamenye, natwe nivyo twatahuye turabona ko twe turabishira mu ngiro neza. Twe baratubwiye dushobora kumarana ikiringo kiri hagati y'amezi 12 na 18. Nakuvuga ko davye igihe tumaze nkuvuga ico kiringo ntikirarangira. Rero tugiye kubandanya no mu gice gikurikira ivyo twakwita saison C, tuzobandanya kandi dufasha abo barimye, twongera tuza kurahura ubwenge muri kino kigo.